umuntu ibintu by'ibiterasoni urazi no kubesha uri umukuru w'igihugu akavuga ngo muribuka ko ubwa mbere ubwo rubanza tukiruvuga. Eka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mugabo ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba, aho amajambo na cane ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'amabanga rero ajeje kumeneka nyuma yuko umenyesha amakuru Bob Rugurika ajeje kuri koroza nga mu gihugu cacu Burundi, aho umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye agiye guhura n'ivyago bikomeye cyane dufatiye ku makuru akomeye cyane yashizwe agaragara n'umumenyesha amakuru Bob Rugurika, aho na General Alain Guillaume Bunyoni ashobora gutaha bivanye n'amajambo akomeye cyane y'umumenyesha amakuru Bob Rugurika. Ese ukuri no kuhe kuri ibi byose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi? Hari abapfuye bazize Perezida Evariste Ndayishimiye, hari abahunze igihugu gushika ubu rero bafise ubwoba n'igishika yuko bashobora kugandagurwa umwanya ku mwanya nyuma yo kurungika imbonera kure muri Zambia n'andi hatandukanye, nk'uko vyajeje kumenyekana yuko ari impfu ziteye ubwoba ziriko rero zirongerekanya umwanya ku mwanya. Mbabwiza ukuri rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi, mugabo ndakubwire birateye ubwoba, bibaye nyuma y'indyane ziteye ubwoba ziriko ziraboneka. Ese koko abo bose bariko rero batumye nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abandanya atumutwe, aho nyene yaciye yanka ibiganiro hagati y'abagenzi biwe, ahubwo ico yashize imbere ari ugukoresha inguvu z'igisirikare n'imbonera kure. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbaye kaze, eka nsubire ndaguhe mwiriwe cyangwa mwaramutse kuri mwese mumviriza amakuru yacu mereriye irya nino ku migane makungu ya kure, abatwumviriza mereriye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura, muhaye kaze muri aya makuru twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo, ndagusaba muri munsi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona akazujyanaho nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane. Mbere yuko rero tuzibashitsa ko mbibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano w'agateka na muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bob Rugurika ahagaritse umutima wa Perezida Evariste Ndayishimiye gihutihuti, ubwo nanone ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Amajambo ivyerekeranye na politike Perezida Evariste Ndayishimiye vyo arashobora gutsindwa, na niyo mvu yanse ibiganiro mbere yuko akugwa ko n'abanyagihugu. Nyuma y'amajambo akomeye cyane yarungikiwe Bob Rugurika, ayo majambo kandi n'ayo mabanga ateye ubwoba yatanzwe na General Alain Guillaume Bunyoni akayahereza umenyesha amakuru Bob Rugurika. Ese Marigarite wewe yoba ahuriye n'ibi vyose? Mbibutse yuko nawe nyene afatwa nk'umuntu akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi kandi w'akarorero. Marigarite yaranzwe n'ibikorwa vyiza cyane kandi vyaciye bigira ivyo abo vyigisha nga mu gihugu c'u Burundi, nubwo biruko ariko arahigwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amabanga Bob Rugurika abitse arashobora gutuma nanone ahabwa ikibanza nga mu gihugu c'u Burundi, nubwo biruko Evariste Ndayishimiye umutima ntutuje araraye ntibuca. General Alain Guillaume Bunyoni icatumye atagandagurirwa mu yororo rikuru rya Gitega, ahubwo Denis Bucumi Nkurunziza akamusabira yuko yotezurirwa agapfungwa vyimeze neza kandi amagara yiwe agakurikiranwa, ingwara yiwe ya kanseri ikabandanya na cane ikurikiranwa n'abahinga. Ivyo vyose vyarangije kandi vyahejeje kwemerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo ndakubwire ibi bibaye mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye amenye yuko Bob Rugurika yahora akorana n'uwoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Nubwo vyanyegejwe, turagarutse ngo dutange umuco kuri ivyo n'ibindi biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Vyoba biteye ubwoba mu nyuma z'uko Bob Rugurika yoba agiye gufashanya n'abatari bakeyi nka General Niyombare, agiye gufashanya na Darirene Bunyoni na Dieudonné Murengera-Ntwari wa BRB nkuko amasoko yacu avyemeza. Ese Bob Rugurika ubundi mbere ibi vyose biriko biraba yoba ahereriye?
ariko arahigwa nk'igitoro mu nyuma z'uko ngaha mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kukuronsa icarico cose kugira ngo umubonere Bob Rugurika. Ni mu nyuma z'uko uravye ibiriko biraba mu ntwaro ya CNDD-FDD biboneka yuko yarangije kandi yoba yarahejeje gusamburwa n'abatari bakeya. Dufatiye ku makuru akomeye cyane dufise, biraboneka yuko ibiriko birakogwa mu ntwaro ya CNDD-FDD birimwo igipfungu cinshi cyane. Ese koko nubwo abanyagihugu batanguye kwiyamiriza CNDD-FDD n'uyuhe mugambwe ushobora gushika ku butegetsi ukabandanya kandi ugatunganiriza neza abanyagihugu? Biragoye cyane kuronka, ariko biranoroshe. Dufatiye ku makuru akomeye cyane, ikibabaje nuko aba bose bihagiye ubutegetsi kandi badashaka abajenama bamuka kandi bava hirya n'ino bo batavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo bagwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakabafata nk'abanzi b'igihugu. Kandi bibutse yuko bamwe baba bafise ivyiyumviro birashobora kubaka igihugu cacu Burundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido, turaza kubatangira kandi tubashikirize ijambo rikomeye cyane nyuma y'amabanga ahejeje kuja ahagaragara. Evariste Ndayishimiye yararaye ntibuca nyuma yuko aravye yuko atakindi cokogwa usibye gukoresha imbaraga z'igisirikare n'imbonerakure, na cane ko ari major. Evariste Ndayishimiye nyuma yuko bimenyekanye yuko abanyagihugu ni bamenya amakuru ajanye nayo Bob Rugurika ahejeje kubika kubijanye n'ibiriko birakorerwa mu gihugu cy'u Burundi, abanyagihugu atankeka barashobora kwiha ibarabara bagafata ingingo ikomeye cyane yo kuzamura idarapo bavuga yuko biyamirije Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose rero turiko turabikura mu batari bakeyi, na cane muri politike, umutekano, politike n'agateka kazina muntu. Biboneka yuko abatari bakeyi bahejeje kumviriza ibiriko birakogwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Igisirikare coco carumiwe inyuma yuko co kibona yuko atangingo nimwe ishobora gufatwa kugira ngo igihugu cacu gitere imbere, nyuma yuko igisirikare co gitegereje yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buvanwako. Nubwo biruko CNDD-FDD itegerezwa kurongora igihugu cacu Burundi amajana, ariko nubwo biruko nibandanye kandi itunganirize abanyagihugu neza. Ese Evariste Ndayishimiye amajambo ariko aratuma arara ntibuca yoba arimwo ice Bob Rugurika nici yoba ayishiriye? General Guillaume Bunyoni niki yoba yaraze kubijanye n'urupfu rw'umisi Perezida Petero Nkurunziza kwitura amakungu vyovyo vyoba vyaraje bite? General Guillaume Bunyoni yoba yarahora ari Somambike w'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza yagendana n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri kahise? Bidatevye Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kubona yuko General Guillaume Bunyoni ari we ashobora kumukura ku butegetsi, yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kumuta mu munyororo. None Bunyoni gushika ubu ngubu abatari bake batanguye kumukorako iperereza, aho basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ico akoze kubijanye nuko General Guillaume Bunyoni yunguruje urubanza. Amakuru dufise arateye ubwoba. Ivyari mu mpisho bihejeje kuja agaragara, turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Uravye biriko biraba birafise aho bihuriye n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aciye yifatira ku gahanga ubutegetsi bw'u Rwanda atamahoro agiye kuboneka nga mu gihugu cy'u Burundi. Aho biboneka yuko abatari bake bahagurukiye ibibazo bitandukanye, aho babona yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa guhindura ingendo. Dieudonne Murengerantwari mu minsi yeze yararekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose kandi yari yapfunzwe ariko ntiyaburanishijwe. Nivyo biriko biraba nga mu gihugu cy'u Burundi no mu bisata bitandukanye, aho biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye dufatiye ku bwoba n'igishika afise, abategetsi batari bake bapfunzwe gushika ubu bategerezwa gusohoka. Igitangaje nuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gusohora General Guillaume Bunyoni hama agatangaza yuko atanze ikigongwe, na cane nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ese ukuri nukuhe abarundi twese dukeneye kumenya? Bob Rugurika, General Guillaume Bunyoni, Dieudonne Murengerantwari wa BRB, Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, General Niyombare, umisi Perezida Petero Nkurunziza, Darirene Bunyoni n'ibindi bihanganye bitandukanye. Mbahaye ikaze tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru, reka dutangurire kuri iyi nkuru y'abasirikare bacu b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kurwana na M23 ntibakirekuriwe kuvugana n'imiryango yabo.
abasirikari ba nyuma b'abarundi bari bagitunze telefoni muri Nord Kivu barazatswe ejo haheze. Aho ni mu gice intwaro nanone hagati y'umubare wa M23 n'ingabo za Kongo zaraye zisubiriye kwaduka ku rugero rukomeye cyane. Abategetsi b'igisirikare c'u Burundi bipfuza ko abarundi batosubira kuronka amakuru y'ibishikira abasoda barungitswe muri Kongo kugwanya umubare wa M23. Abasoda bobo baracafise ivyo bidogera. Igisirikare cacu nticipfuza ko hari amakuru y'urugamba asubira gusohoka ngo tuyashikirize kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mu nama General de Brigadier Elia Ndayizigiye Batazira Muzinga yarungikishije kandi yakoresheje abasirikari b'u Burundi bari muri urwo rugamba ku wa gatandatu weze. Yabamenyesheje ko ata musirikare n'umwe akurikiwe gutunga telefone kandi arikuriwe gutunga iyo telefone mu buryo ubwo ari bwo bwose kiretse abatwara amabatayo. Ubu musoda nanone ubu abasoda bazoba muri Kongo batavugana n'imiryango yabo, mu gihe imiryango yahora ironka amakuru y'ababo baguye ku rugamba ariko igisirikare cikinumira. Ubu hoho bigiye nanone kunyuka, hari imiryango itazigera imenya ko ababo batakiriho. Ibintu bigiye kunyuka, ibintu bejeje kuyangara mu gihugu cacu Burundi. Mbibutse yuko Colonel Liyandre Kavamahanga yavuganye ishavu ryinshi cyane ko atumva ingene ikintu cose gipanzwe canke gikozwe asanga twakimenye kuri ino mbonesha kure ya Burundi News TV. Ico atazi n'ingene amakuru dutanga ariyo menshi kurusha ayo dushira ahabona, na cane n'ubu bashatse amatelefone amakuru atari makeyi aradushikira kandi arayakenewe. Ni mu gihe tuzoba na cane tubisabwe n'abasoda b'u Burundi tuzayatanga mu gihugu cacu Burundi kandi tuyashikiriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abasoda barashimira cyane ino mbonesha kure yacu ya Burundi News TV n'izindi mbuga zitandukanye nk'urwa Pacific rukorera kuri Facebook rwatumye ikibazo cabo kija ahabona mbere bigenda baronka na cane akarusho kubera twabasemereye. General Muzinga yaremeye ko abasirikare bagiye kuronka akarusho mu mafaranga y'urugamba bahabwa muri Kongo. Abasoda babona ko niyo ntambwe izoba ibonetse kubera runo rubuga twagumye twerekana ko na cane abasoda bagurishwa ariko amahera agaherera mu batwara igihugu n'igisoda. Ivyo mbibutse yuko vyaciye bitera agashavu nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Batayo y'indwi ya Tafok irasemerera ko ifashwe nabi cane. Mu nama zitandukanye no mu mabatayo ane ati kugwana na M23 muri Nord Kivu, batayo y'indwi ifashwe nabi cyane mu gihe ari nayo yasubijwe imbere y'izindi ku rugamba. Abasoda bayo ntibagira impuzu y'imbeho, akarengeti, agahema k'imvura, bavuga ko bafise umwambaro umwe gusa. Abasirikari baridogera cyane Lieutenant Colonel Nkurikiye atwara iyo batayo. Ntibumva na cane impamvu badafashwa neza nk'uko bikwiye nk'abari mu zindi batayo. Abasoda bavuga yuko uyu mutware wabo yitwararitse na cane kurondera amafaranga acikana kurusha gutabara abasoda biwe. Baranavuzwe ko banagwaye atabavuza nyuma yuko kandi atamiti abishura ko yahawe amafaranga yo kubagaburira gusa. Abasoda ntibumva ingene ivyo bintu vyerekeje batayo yabo byo vyongene vyama vyibonekeza kandi bikongerekana umunsi ku munsi. Abasoda banse kugwana na M23. M23 yarabaye na cane yaraye nanone bajanywe mu mabohero atandukanye. Abo basoda batandukanye banze kugwanya umubare wa M23 bajanywe mu mabohero atandukanye. Niko amasoko yacu yemeza. Munyemere tuzabigaruke ko kandi tuze kubibandaniriza kuri izi nkuru z'urutavana ko ziriko zirakwiragizwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Inyuma y'ukwezi bapfungiwe mu makampi atandukanye, aho bamwe bakubiswe bagakomeretswa bakabaho badashobora kubonana n'imiryango yabo. Babasirikare barakoka mu ntambara zo mu kwezi guheze bagaca banka gusubira mu rugamba badatahura. Ejo baratanguye kujanwa mu mabohero asanzwe y'igihugu. Harabaraye bashitse mu ibohero rikuru rya Rumonge, ahandi hamenyekanye ko bajanywe ni mu Rutana n'Ingozi. Bitegerezwa kandi na cane biratezwe ko hari ahandi bashika uno munsi ayandi mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Kumbura imiryango itari ifise amakuru y'ababo izoshobora kumenya aho abasoda bapfungiwe muri kino gihe yongeye ishoboye kubagenderera.
ariko ibihambaye kurusha vyose nuko abo basoda badatunganirizwa. Ni mu nyuma z'uko bo nanone botunganirizwa, abasoda barakemuriwe na cane cane barahemukiwe bikomeye ku rugamba, ntibari bakwiriye gufatwa nabi kuko nanone bashikanga mu gihugu c'u Burundi, ahubwo bakwiye gushumbushwa. Niko nanone bamwe bamwe bavyumva. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye nka General Kizigenza arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane. Bitabaye ivyo abantu batari bakeye abarundi turashobora guheba ibi vyose n'ibiyago n'ibindi bitandukanye. Turashobora kwemeza yuko amasengesho ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataco amaze. Turashobora kwemeza yuko ibiriko birakorerwa nga mu gihugu cacu Burundi biteye ubwoba. Abarundi niba koko tutaronka ivyo dukeneye kandi Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu gutwara igihugu cacu Burundi no kudutwara batabandanya kudutunganiriza, biraboneka yuko ataco turiko turagwanira. Nyuma yuko abana b'u Burundi abasirikari bacu mugabo bariko barahura n'ibibazo bitandukanye, ni ibintu bisanzwe yuko umusirikari yogwa ku rugamba, ariko vyibura yoba yaba atangaza kandi yoba amenya neza ico ariko aragwanira, vyo vyumvikana kandi cane cane ni ibintu bimenyerewe. Mbibutse yuko abasirikari barungitswe muri Somalia, abarungitswe muri Central Africa n'ahandi twigeze twidogera kandi twigeze tuvuga amakuru yabo, ariko ikibabaje ivyo turiko turabashikiriza ni biriko biraba ku ntambara tudatahura. Uburundi nk'igihugu cikukiye turashobora kugira ico dushikirije. Uburundi turashobora gufata ingingo zikomeye cyane. Abategetsi ntibakwiye kututwara uko bishakiye mu nyuma z'uko atabikorwa vy'iterambere badushitsako. Ayo mahera ahabwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakeyi, biraboneka yuko ayo mahera ariko arashigwa mu mifuko y'abo bategetsi. Biboneka yuko igihugu cacu Burundi kiri mu bukene butagira izina. Mbaye ikaze turaza kubigaruka ko makuru akomeye cyane yari twabateguriye. Twabwiye mufiyefunyo yuko Bob Rugurika ariko arahigwa nk'igitoro, yoba agiye guhagarika umutima Perezida Evariste Ndayishimiye kubera agashavu. Perezida Evariste Ndayishimiye abona yuko Bob Rugurika niyoshira amabanga yose agaragara, abanyagihugu tuzoca tugumuka tugahamagarirwa kuja mu mabarabara. Impapuro zitariko umukono ziriko zirakwiragizwa mu bisagara bitandukanye, biraboneka yuko zoba nanone ari zabonetse ku muhisi Perezida Petero Nkurunziza ubwo yagira acikana. Mu rwiheze humvikanye amakuru avuga yuko bamwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu batanguye kubogozwa. Bivugwa yuko rero abo bose boba ari abamubwiraga yuko ubutegetsi bwiwe bushitse aho umwasi ashaka. Mbibutse yuko urupfu rw'umisi Perezida Petero Nkurunziza rwagiye ruravugwa akatari gake yuko hoba hari amakuru akomeye cyane yanyegejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru yahawe Bob Rugurika agatangwa na General Alain Guillaume Bunyoni, ayo nyene niyo ashobora gutwegera Perezida Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Burya koko ntituvuga rumwe muri politiki, vyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika. Amakuru dufise arateye ubwoba. Muze kunyemera tubigaruke ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Timuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Nizere kumerewe neza aho uherereye hose. Darirene Bunyoni avyinjiyemwo, General Niyombare na Cari Dieudonné Murengerantwari yapfunzwe yagirizwa ivyaha bitandukanye, ariko ntiyaburanishwa mu nyuma arapfungurwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mbaye ikaze. Amatata ari hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda birakomeye. Timuje kure turi buze kubigaruka ko dutanga umuco kuri ayo makuru n'ayandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi. Iyi mbonesha kure yacu bibutse yuko ari ijisho ry'umunyagihugu adafise akaryo ku kwivugira, ndacane cyane biboneka yuko dushira ahagaragara. Hari n'ibindi vyinshi cyane tudatinyuka kandi tuzokubahuka kuba twabishikiriza kuri imbonesha kure yacu. Mugabo birateye ubwoba. Uburundi bwejeje gucika umugongo kubera intwaro, ariko bashobora guhindura ingendo aho kwagiriza umugambwe wose kuba nyene hari ivyo udatunganya. Abategetsi bakeyi mu gihe baba bahejeje guhindura ingendo turashobora kuronka amahoro n'ituze. Mbahaye ikaze.